ndumiwe. Mama wawe ntiyagukubita? Nubarankubita. Sawa. None ntibatubwira ngo tugendere indero duhabwa n'abavyeyi. Mama wawe akwigishije gukora neza, akora neza. Umuhere kumukorera neza. None Chanke hajya basanzwe bakubise ushaka kurira ingeso yo gushurashura wari usanzwe yifise. Yes my people, ndabaramukije vanye naho muri meze bien meze fresh ni Mr Cousin, Mr Twitter nkuko bisanzwe. Nagarutse kandi hano imbere ya kamera za INYISHU media. Shine boy nkuko musanzwe munzi nambanda ndabazana ibintu byiza bimeze fresh. turongera ko kuri umupapa. Shine boy. Turongera ko kuri umupapa. Ko ndiki man. Ninda yabagutira abana. Ya bon. En fait hariyo ibintu mutazi mu kuba. Banza presentation uraheze. Mr Twitter Mr Cousin, Mr Shine boy. Umuhungu yiravyaruza abantu bavyarako. Suvyaruza abantu bavyarako. Mr Malaya. Bon. Mayeje nimbara gutumiye mu kiganiro. Wantumiye. Oya sawa. Nagusinyira umutumire. Sawa nagusavye ikiganiro. Nagusavye ikiganiro. Sawa bandanya. Nenda gusavye ikiganiro utawa kumbaza ibibazo. Jesi ndakubajije. Oya awe bandanya ivyaha. Ivyo vyumviro uzaterera birakenewe. Kandi ari jewe ndiko ndabaza. Mu kiganiro nta vyumviro bibi hamwe rega mu kiganiro. Turaganira. Wishura kuvyumbajije. None je simbaza ni mu rushengero rero. Maze ni mu rushengero ngo simbaza. Oya nta. Rega je ndabaza. Sawa nta. Urabaza. Ariko bazi ibibazo bikenewe. Nta ngorane. Mpaka uzabaza ibintu biri. Okay, ubu ni kimwe ku kindi nawuze kubaza ibikenewe. Nawuze kubaza ibikenewe. Oya. Sawa. Bandanye ikiganiro. Reka mbaza ibikenewe. Mayeri ni umuntu twatwizeye naho yakora amanyanga yakora amafuti agiye atandukanye. Ntitwari tumuzi ko ibintu bibi. Ariko aho bigeze kugeza kuri no mwanya amakuru mfise nuko bimwe mu byo mwa mwibonera kuze yari umuntu atekereje asenga mu mukizwa ariko nitwari tumuzi ko ibintu bibi bimwe mu byo mwiyumvira n'ivyo mwibonera bandanye vuga ivyo bibonera hama naje ndaza kuvuga ivyo bibonera bon Mamagara nariyenje. Oh ya karibu bobo ingo ariko reka je ndabivuga vyose mu amakuru dufise kugeza kuri no mwanya nuko Mayeri atakibana n'umukobwa wa Banderas ariko nayo turagufise kamakuru ivyo barabizi ko batabana yamuhunze tinye kuzarasuma ivyo turabizi sana tugufise kahogore nivyo tugomba tuvuge mayi oya je umviriza je kuba tutabana n'umukobwa wa Banderas ivyo ntuvyinjiye bo kuko nadataba ko arabizi sawa waje gusaba akazi uvuga ko muje kubana n'umukobwa n'umugore wawe ari umukobwa wa Banderas nivyo waje gusaba akazi uvuga Anjo bayiko basi reka tubihere ku rutonde duherenga hatumanuka reka je basi banzo sigure ntuzenya tugende duheri wa urafsesije reka duheri wa kintu mfise je ndumwe reka duhere kwa Bob urazi kwambwiye ko Bob akubitwa na mama wiwe kandi ngo rusaku we mubwire kubera ko ari ushatse ngo Bob je nubinyegeke je narumvise yuko wewe ukubitwa na mama wawe je sinzi we kukiwa kwa nyoko nuko ubi wawe kandi nikuze yabizanya bimbwiye nubishije kuri jewe umbiriza wewe niyo mpamvu namahubwira inderira kuroka wananiwe gutunga umugore na mama wavuze ucukubita uranyitoraga kokanura ku papa na mama Alex je papa na mama warabahevye uwo mutipe yama yakubise mama we yama yakubise mama we umuntu uyu Mayeri byose byiza jemere niyo wafataga kubita kofi ngiriki habwo nshaka nteshindero ko je nakubita mama waje no takuze yayo makuru ni jambe sije jambe gusa ariko nubwo ashaka kunyegeka ko yuko ari je namuze ntacyo reka nkubaze mama wawe ntiyagukubita nubarankubita sawa none ntibatubwira ngo tugendere indero duhabwa n'abavyeyi mama wawe akwigishije gukora neza akora neza umuhere kumukorera neza none akwigishije kugura ko wamenye indero wayitoye bana we bakunze INYISHU neza no munsi ni vibe kuri vibe nivyo urabona none umviriza tuhera kuri nyoko mama wawe urabona twebwe twakuye ruguru mama yakubwira ati twarakajya agasuka gatoye bita agatweruma mukajana kurima ifuni agafuni mukarima sawa yararyoherwa cyane abonye yuko uzi kurima uzemagura pano uzi kurima none mama wawe nahaguha makofe kugira umwereke ko wamenye neza guhana makofe usugira ucurengera kuri bene uri kuravanga ibintu uri kuravana ibintu ngo mama wawe ngo ahora gukubita wakoze amakosa
ngo nawe ngo akoze ikosa no guca ufata ugakubita suko oya gusa bobo wewe we nyamba wakoze yego basi ubiriza we mama wawe yego no kubaha mama wawe gusa sinari mvuze yuko wewe muhangana ngo ukamukubita kubera naje nimba ivyo vyarabaye hari kubera byari bihe vya kera urumva reka oya apana akaroge je narakurikiranye ayo makuru wanashaka bobo igiyambaza siryo rya mbere je ndayumvise bamubwiye ngo tuguhe ibihumbi 10 kubita ikofi nyoko acavuga ma bitanu ndamukubita ari Mayere aha sawa iyo nkuru ni ryari kubwiye umviriza man ubukene yakunaniye gutunga kubera imikoshi witeze imikoshi jewe ufise karande ziwaye ngo ma bitanu ndamuhabi no umviriza je nimba umugore yananiye gutunga sawa none yananiye kukwera dushike kyose je yantuze rega none umviriza kwanza ikiganiro turacihutisha turafise umwanya naho kimara isaha turafise umwanya reka nzane ibimenyetso umviriza ndakubwira man ikiganiro nitiko turacihutisha naho kimara isaha sajero nimba narigeze gukuta mama wanje kiriya gihe naranywa inzoga nyinshi ikandi birazi gusa ubu Jendi umuntu ndi umwana mwiza nahindutse urazi ko kera je nari umuntu kweri nararongogwa nararongogwa mugabo rero je nimba nararongogwa igitangaje bakunzi banyishu media rindi n'abagore urumva bakunzi banyishu media igitangaje kuze narizi nk'umwana wa apotre ibintu ari mwe mwisi kuze maye banze kere apana kuvuga cyane ijambo kurindi kuze duhana amajambo sawa kumbe cyagiye wazi urakunda ubudemu ngo bakuroze wavuye muterinda canke hajya basanzwe bakubise ushaka kurira ingeso yo gushurashura wari usanzwe yifise uramba jije ni ishuri nishuri wenda kuzi wa muca bigo byerukazana umuntu budahuye ubuntu bwo kudendekera inyishu ziri direct apana bijya byo kudendekera okay jewe ivyo byo guterinda aho nyine nta nivyonzi ntuzi guterinda ntavyonzi ahumvise rebine ariko araja orosije jivyo sivyo ndiko ndakubaza nyishuri ibintu bitomoye oya bon sawa ivyo byo gushurashura uvuze ngo narisanzwe ndi ngo sinanabiri none wowe turabizi nuwakugonze ndamuzi urumva jewe ivyo byo gushurashura ntaho navyigeze nibirigera bimbago nca ndakoreka amafoto uno muhungu reka ifoto ndayizana ifoto nyabaye reka yizane ndi serye kanzana amafoto yiki ndiri vyagiye rega we musanzo wewe warihisha we nace nsanga uri umusambanyi wa mbere uburozi buraba byarigeze bigiye byabaye wewe nasanze uri umusambanyi gakondo ndabivuga rega sinda umbabarire wowe vuga ivyo bigombeye gusa ariko je ndazi ukuri kuri muri jewe wewe guteye connection y'u Burundi ukuri kuri muri jewe urafise ukuri wewe aha urumva nyagakobwa nyamusi amba byare mbesha ngo nyawayo n'umukobwa n'umuntu none nko kugwatwa umutwe nkakajya biza ndagutera inkuru eco utarabona ucerekwa no kuramba wundusha kuramba wewe none ubu turavyagati yaje aya tubugije ko Mayeri turetse ubwanwa wihuse kumera ubwanwa nk'imizi bitunguru hagati ya je nawe nindakuze oya tuje tubiraba turabe na apparence turabe n'ingene tuyaga kuze wewe wenda kurusha vyose ndakurusha abagore sawa ego wewe undisha ubumaraya gusa bwo kuja bere reka je ndabere iyo foto barayibonye ni ya kera kandi nikijya gihe bari bandoze nimushatse kumfatirana ufise ingeso z'ubusamba oya nimushake kumfatirana iyo foto uri umusambanyi vyemere sawa okay ndumusambanyi nimumfungisha narumvise ujya mwari mubi wabo yaratumye ngo tumuhanure kuze mwari mubi wabo kubera ngo baririmbyi ugize imisi bagirira nabi jewe umuhungu n'umusambanyi umvira ndababwiza ukuri umvira ndakubwa ararimbi babiri bafise inda kubera wewe umvira ndakubwiriza ukuri jewe nta n'umuririmbyi azi wanje none riri ngombwa azi wabo mi hotel ntariho mu mahoteli wa musi kuri 11 hajya Kamenge wari uhagaze uri gukora iki kuza jensa ni wacu ni muhiwa yo wa mujama kumbe nindera afise n'ingurano
tuvuga n'ukuri none ne kumukura we ntubona yuko igihe cyerezo caje ubusambanyi ukabugabanya umviriza ngo mama ngo bamutanye umwana umviriza ivyo nibibazo bibiri personnel umwanya umusanga yasize ibisuko mu mutwe ubundi shaje ndanigiriye ahubwo oya umviriza ikiganiro nkawe ikiganiro cari ciwacu Mayeri jewe umviriza bobo ntaco nagende je shaka kumenya Maye uri kuranyagiza ngo bantereye umwana sawa kuntera umwana ndabeshe Mayeri ivyo tuvyihoze twagiye ibindi none kugenda uravyaragura nibwo bubu none Jesse vyaragura. Ko wagiye kunyaraza ngo Jeff abagore ngo nataye umugore kugenda uravyaragura huciye nibwo buntu. Je nakubwiye tera n'umwana ukananirwa umviriza uwo mwana nyene warahari. Nyimba baramuntereye yose kuvuga ko ari uwiwanje. Yemera rero ko we nawe wari umusambanyi wiyihisha ureke kuguma uvuga ngo Mayeri ngo muramuzi ngo ni wa wundi ngo abagore ngo ibiki emera uti nawe wewe ako kantu uragakorako. Ntako nkorako. Korako. Mayeri urimbwa no kuri kimana. Yagize kwanza wereyo wenzoza kubaza neza mama wawe mama wanje nanje agarutse gute kujya ni mama wawe oya ukuntu bimeze kurya mwana bamugutereye kujya mukobwa ataramaze kumubona hajya muhiri wawe oya ujya mukobwa umviriza kandi jewe sinze ko ikiganiro imperuka gukora mwakibonye ubwishukuri nawe yaraguhaye nari sanzwe ndamuzi kandi usuye kuvuga kuzana ibintu by'uburofa ngo je umugore ngo yarananiye sawa Maheri we uri umuntu ateranya oya tuvugisha nanigwa nivyo sivyo murabana ntimubana je nahora nigwara ijya mbere ntonze ushubuza kumbwira ibintu by'abagore ngo nitubana waje muhira urabona ko umugore wanje tutabana umugore murabana ntimubana ave ndakubisa ugomba bukwe kandi kuze ubana ewe je wakoze banyisha umezi ndabashimire cyane Maheri ngiye mvuga babona ahubwo ari yakana n'umugore wiwe mutabanderas shawazo kwereka bisi bimwe vya mbere naza kuraba